Cesariane Zigimana musanteri wa komine Nyamurenza yaciriwe igihano cyo gufunga umwaka w'agateganyo na sentare subiramwo imanza ya Ngozi. Bamwe mu bagirizwa hamwe icaha cyo kwica umuntu bakaba baciriwe ugufungwa ubuzima bwabo bwose. Abasirikare b'Abarundi bari mu butumwa bwa AMISOM muri Somalia baridoga ko bamaze amezi 7 badahembwa ngo imiryango yabo ikaba yiciwe n'inzara mu Burundi. Mu gihe umukuru w'igihugu amaze kwibonera ko igiturire cyasindana mu Burundi mu bisata bitandukanye, ishyirahamwe Parsem risaba ko inzego zigwanya igiturire zakuweho zosubizwaho. Kuri mikro muri kumwe na Alisa Kimana, dusubire tubaye ikaze. Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi3.inzamba.org. Aya makuru yacu tuyahereye ku ijambo ry'intangamarara ry'uruganda rwa radio Inzamba. Inda zokiza Abarundi kiza cha COVID-19. Ikibonekeza nuko uno munsi Abarundi badafise uwo bataka kubera abategetsi bamirira kure incanco bakanka no gutanga akarorero mu kwicandagisha. Jean Marie Ndabashinze. Abarundi barayamaze bati iyo menya yamize ibintu vyayangaye. Kuva ikiza c'umugera wa corona caduka ku isi kigahagarika ibintu byose, leta y'u Burundi yamye igifata minenegwe. Mu gihe abategeka ibindi bihugu bigize isi, duhereye ku bihugu vya rutura tukaja ku mugabane wa Afrika, eka tukaja no mu bihugu dusanzwe tubana hafi, abategetsi baho barara ntibuca bafata ingingo zo gukingira abo batwara. Uburundi bwobwo wogira nizinga ryigenga. Akandundura nivyerekeye urucanco rwatowe n'abahinga b'inzobere mu vyerekeye amagara y'abantu. Leta y'u Burundi uhereye kuyirongoye Arengiyome Bunyoni baguma bifatira mu gahanga ntigwizwe bikwiye. None koko hagati y'abavyize bafise ivyuma vya none vy'ubushakashatsi na Arengiyome Bunyoni umuntu yogirira icizere nde? Turetse uko kwifatira mu gahanga urwo rucanco kw'abategetsi b'u Burundi, ukudatanga akarorero mu kwicandagisha nk'uko tubibona ku babanyi nko muri Tanzania, mu Rwanda, muri Republique Democratique ya Kongo n'ahandi, leta y'u Burundi irafise n'imvugo isa n'iyiterabwoba koshaka kwicandagisha, aho ivuga yuko ibizokurikira bitayiraba. None ko ari leta yita mvyeyi, burya umuvyeyi yobwira umwana ati ugakora kirya kintu ibikurikira birakuraba, burya ntaba mubujije. Canke hoho leta ya CNDD-FDD kwizwi nka zimwe muri leta zitihanganira abadakunda ivyo zikora, abazorya umutima amenyo bakaja kwicandagisha bazongana gute? Ubwo iyo mvugo zituma inyuma y'indwi zibiri ziheze urwo rucanco rushitse mu Burundi binagoranye, abantu bashika 100 gusa aribo bamaze kuja kwicandagisha, kandi Abarundi badasiba guhekurwa n'ico kiza. Mbeko hari inkuru zivuga yuko bamwe mu bategetsi bo bicandagisha mu kinyegero, ababivuga bagafatira ku rugendo perezida w'u Burundi ubwiwe aherutse kugira muri Leta Zunze za Amerika, aho atanumwe ahonyoza ikirenge atacandazwe. Ni kuki bo babikora mu kinyegero kandi abandi babikorera ku muco? Uko biri kose, Umurundi wese ahari arakwiye kumenya yuko amagara yiwe ari we yego bwa mbere, agafata ingingo yo kwicandagisha nk'uko abantu bose bari ku isi bariko barabikora muri kino gihe. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe. Tuandaliza makuru twabateguriye mu gisata c'ubutungane. Umwaka wo gufungwa by'agateganyo beni hadabu ry'imiliyoni 2 z'amarundi
nico gihano caciriwe musitanteri wa komine Nyamurenza na sentare isubiramwo imanza ya Ngozi. Cesarien Nizigimana yakurikiranwa ku bwicanyi bwahitanye Karaveri Sindayigaya umutamu w'imyaka 66 yishwe mu kw'icenda guheze akuwe mu gashoka komine yikekwa kuroga. Bamwe mu bari kumwe muri iyo dosiye baciriwe umunyororo wo guherayo. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Prosper Nzisabira. Ku mutahe wo kumuhagarika warungitswe n'umushikirizamanza kw'igerekezo rya mbere za kuno kwezi, Cesarien Nizigimana yagirizwa ubwicanyi bw'uwo mutama yishwe aturiwe hari haciye ukwezi kose ku mutumba wa Mushonge w'iyo komine ya Nyamurenza. Mu nyuma ahambwa atanumwe mu muryango wiwe aserutse. Uwishwe yahogwa uburozi yari yabanje gufatwa arapfungwa mu gashoka komine ya Nyamurenza. Musitanteri niwe yagiye gutanga uruhusha rwo kumurekura, ari naho bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure baca bamwica bamuturiye. Akurikiranwe muri iyo dosiye musitanteri wa Nyamurenza be na batandatu mubo bari kumwe harimwo abarongoye imitumba bagirijwe kugira uruhara muri ubwo bwicanyi bwahitanye uyu mutama w'imyaka 66. Sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yahavuye ihindura ivyagirije vya musitanteri Cesarien Nizigimana, ahava yagirizwa kudatabara umuntu agira yicwe, ico sentare yise mu rurimi rw'igifaransa non assistance à personne en danger. Abandi bahavuye bacibwa umunyororo wo guherayo. Musitanteri wa Nyamurenza akaba we yaciye asohoka ibohero y'abakenyezi ry'Ingozi kuri uno wa kane nyene, aho yaramaze imisi afungiwe. Agiye gusubira ku ntebe yiwe yo kurongora komine, bigasa nuko yambitswe izera muri urwo rubanza rwaraye ruciwe mu mwiherero. Igihano caciriwe musitanteri wa komine Nyamurenza ngo gisa nuko yejejwe, binegurwa n'umushingwamanza Vital Nshimirimana. Kubwo yanonosoye ibijanye n'amategeko abona ko Cesarien Nizigimana ngo yategerezwa gukurikiranwa nk'uwafadikanije muri ubwo bwicanyi. Kubwa Vital Nshimirimana iyo ngingo y'ubutungane ibandanye yerekana ko ubucamanza butigenga. Kurikira. Biratangaje, birateye isoni kumva sentare yamucira urubanza bavuga yuko atatabaye. Muri ico gihe umukuru w'iyo komine ya Nyamurenza icaha yategeza gukurikiranwa ko sukuba atatabaye nuko yagize uruhara ntangere kugira ngo uwo munyagihugu agandagurwe. Muri ico gihe ategeza gukurikiranwa banaravye ivyo bita inyongeracaha, kubera amabanga yarasanzwe ajejwe yamutuma wenyene naho toba yakoze kuri uwo munyagihugu amajambo avuga canke igitsura ateye abo bariko bashaka kumugandagura n'inguvu ashobora gukoresha na burya musitanteri abagendanirwa n'abapolisi mbere n'abanyagihugu bajeje intwaro bose bakaba basanzwe baba bamubaha. Muri ico gihe birumvikana neza yuko musitanteri wa komine Nyamurenza yategerezwa gukurikirwa ku rugero rumwe n'abamwishe, ku rugero rumwe n'uwafashe ubuhiri canke uwafashe umupanga canke uwafashe ikibirita akadomeka uwo munyagihugu. Mugabo ku wundi mwanya ikidatangaje nuko tuzi ubutungane bw'u Burundi ukuntu busanzwe bukora, ahubwo icari gitangaje nuko bwari bwinanase bugashobora kunamukurikirana bakamushira mu ibohero hanyuma agakurikiranwa. Hanyuma rero twibaza yuko umushikirizamanza wa Republika ariwe yakurikiranye urubanza, ariwe yitwaye ku izina rya leta n'iry'abanyagihugu, ategerezwa kwitwara akunguruza agasaba yuko amategeko bamujeje yuko ahagararira akurikizwa. Hanyuma uwo musitanteri akaba akarorero, bikaboneka yuko bamukurikiranye batabarondeye kumukura kw'icaha, kuko ibi bagize twovyita yuko ari ukumukura kw'icaha. Radio Inzamba turabandanya bakuru twabateguriye mu gisata c'ubutungane. Umutama azwi ku izina rya Juven Ndabahinyuye yaraye arekuwe kuri uyu wa kane na parake ya Republika yo mu ntara ya Rumonge inyuma y'ukwezi kurenga ari mw'ibohero rikuru ryo ku Murembwe muri zone Gatete. Uyo nawe yari yafashwe azira ko umuhungu wiwe yahunze ngo yagirizwa kuba ari mu migwi igwanya leta. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Parfait Mudasigana.
ingingo iha uyo mutama kwidegembya z'agateganyo yafashwe n'umushikirizamanza mukuru wa Republika mu ntara ya Rumonge kuwa 27 gitugutu uyu mwaka. Uyo Jivin Ndabahinyuye akaba yari yafashwe kuwa 24 Nyakanga uyu mwaka muhiriwe ku mutumba Gishiha wa zone Maramvya na komine Burambi n'intara ya Rumonge. Mukiye bwaho haci yafatwa abahungu biwe batatu aribo Emmanuel Mugenzi, Jean Claude Tuyubahe bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Abo bahungu bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba n'undi yitwa Enoke Nduwimana umupolisi yakorera muri komisariya y'igipolisi muri zone Buterere. Ico gihe bafashwe bazira uwundi muhungu wa Jivin Ndabahinyuye yahoze mu gisirikare ca kera yahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2016. Abarongoye komine Burambi bamwagiriza ko ari mu migwi igwana kandi ko ngo yoba yarakoranye n'umuhisi azwi ku izina rya Deo Niyongabo mu kwica uwahoze ari umukuru w'umutumba Gishiha ariwe Antoine Ruceke mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2020. Ariko abegereye uwo muryango bavuga ko arakadenderezo bariko baragirirwa. Ayo makuru nyene ava mu wegereye uwo muryango akavuga ko bitikanijwe ko kuri uyu munsi wa gatanu ariho abo bahungu batatu baja kumvirizwa muri parke imwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Inzamba Radio Inzamba amakuru twabateguriye tuyabananirize mu gisata c'intwaro ibereye. Abasirikare b'u Burundi bari kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia ngo baheraniwe amafaranga y'agahembo kabo arenga amezi 7. Bazaba barongoye inteko zose za misome gusaba leta y'u Burundi guhemba abasirikare bayo nk'uko bigenda ku basirikare bagenzi babo bava mu bindi bihugu. Ivyo biri uko mu gihe igikorwa c'ubutumwa bw'amahoro bwa misome bw'ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika bitegekanijwe ko buzosozerwa mu mpera z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka. Inkuru ya Blaise Nijimbere. Abasirikare baharaniwe amafaranga y'amezi 7 arenga nabo muri batayo za 57, 58 na 59, aho muri batayo ya 60 na 61 baheraniwe amezi 5 arenga kuko bagiye muri ico gihugu ca Somalia kuva mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Aho muri batayo ya 55 na 56 nabo bamaze kugomborwa baheraniwe ukwezi kurenga ko imisi mikeya bivanye n'ingene bagiye baragomborwa. Twamenyesha ko abasirikare bo muri batayo ya 57, 58 na 59 bagiye aho muri Somalia mu kwezi kwa11 ku mwaka uheze 2020. Kuva bashikayo bamaze guhembwa amezi 4 n'imisi mikeya gusa. Mu mwaka bagiye kumara aho muri Somalia ayandi mezi asigaye bararindiriye ko bayaronswa amaso ahera mu nzira. Bavuga ko iyo ico kibazo bagituye ababakurira bababwira ko amafaranga yabonetse ariko batararonswa urusha kuyabaha. Turafata kuronka kurundi rufaranga tubibajije abadutwara naho atubwira bati amafaranga no kuyarabonetse ariko ntibarabasha kuyarekura uruhusha mu kuyatanga nako turaronka. Amafaranga ari muri banki arunguka, twere tukibaza yuko ari ubusuma ari kuyadandarisha kuko nta kuntu amafaranga ashika ku makonti bakareka kuyabrokorora kugira ngo imiryango yabemeyo yakoze ico bategezwa kuyakoza. Bakaba bafise amakenga menshi ko amafaranga yabo yo bakoreshwa ukundi na bamwe mu bihangange mu gisirikare. Bagasaba ko ababijejwe botanga amategeko ayo mafaranga karonswa bayabiriye kuya. Bakatwishura inyishu zidafashe zitanaduhumuriza bariko barayakoresha ivyabo ko banki bo baraza amasezerano bafitaniye bashobora kuba babaha inyungu twebwe tutazi kuko yaba batari inyungu baronka nta kuntu amafaranga baca ku makonti bagaca batanga itegeko ngo biharagera ariko muyarekura. Twe dusaba yuko abategetsi bo hejuru babijejwe botanga ayo mategeko akaduha udufaranga twacu tukatwifashisha. Abo basirikare bakaba bafise amakenga ko amafaranga yabo ashobora kunyuruzwa na rijya ubutumwa bwo kugarukana amahoro mu rwego rw'ubumwe bwa Afrika AMISOM buzosozerwa muri Kigarama uyu mwaka. AMISOM bitegekanijwe ko izosubirirwa n'inteko z'ubumwe bwa Afrika na ONU. Ikitaramenyekana ni ingene izo nteko zizoba zingana n'abazoba bazigize. Amakenga akaba ari menshi
ko mu gihe amisom yoba iriko iragomborwa ko intagondwa z'aba Al-Shabaab zishobora guca ziboneraho akaryo ko kwigarurira ibice bimwe bimwe by'igihugu bari bakuwemwo n'inteko za amisom. Radio Inzamba agate yakawe kubera iyo myidogo y'abasirikare b'abarundi bari mu nteko za amisom twagerageje kurondera kuri telefone General de Brigade Telesport Barandereka arongoye inteko z'abarundi mu gihugu ca Somalia co kimwe na Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi kugira batange umuco kuri ivyo birarane vy'agahembo abasirikare bariko barasaba ariko ntitwashoboye kubaronka. mu makuru avugwa mu gisata c'intwari ibereye kandi kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yiyemeje kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yarerekanye aho ako kabi kigararije ariko mu butungane ntaco buriko burakora. Byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu. Kubwiwe ngo hategerezwa gusubizwaho inzego zigenga zigwanya igiturire zigatohoza ku madosiye akomakomeye abavyagirizwa bakwitwa intahe mu gahanga. Dutega amatwi Faustin Ndikumana arongoye Parsem. turavye no musi haragahaze kugira irwanya ry'igiturire ibandanye rimera neza kuko turabona amadosiye yagiye aravugwa mu isi heze mu bushiranganje bwa ca leta mu bushiranganje bw'ubudandaji naho ubushiranganje yabogojwe hariho amabaraje kajeke hari urugomero rwa Mpanda hari vyavugiye mu Giheta hari raporo bari bashizeho ngo izokwerekana ingene abakadre bigenjeje bariko baraheza aya mamanda ko badashobora kuba baranyonoye amatungo y'igihugu. Urabona nibi byose byo kwerekana amatungo yabo ko bitari kubira twere tubona tuti hari inzego zitari kuzirakora akazi kazo kuko amadosa amaze kuboneka hari inzego zitari kuzikurikira zigatanga raporo inzego zigatangura zigakora zikerekana neza ibintu ingene biriko biragenda nizo rero za Cour des comptes hashobora kuba ubugenzuzi bukuru bwa leta na ombudsman ashobora kuco gikorwa ndetse n'amakomisiyo parlementaire n'abashinga amateka ashobora kutugira enquête turayize ibintu ngiye byaragenze ingene ifaranga ryo mu nyagihugu ryakingiwe utungane bategeza guca buko ejo twamubise babukarira none bwo buri hehe ko za nzego bazikwica guseta gukora amatohoza none ubona amaparkero ndena ashitangura gukora bene ivyo n'uruhe rwego rutangura gukurikirana ivyo kuko siritinda no kuhura uruhusha iyo ibintu byabaye n'inzego zazaraba habaye igiturire zigakora amadosiye zikajana mu butungane leta sinda ko bavukurikirana idosiye canke yireke oya urumva rero mu vy'igiturire ndabona umengo harakantu gahaze nibaza yuko twogerageza leta ikaraba kugira ihindura umukenyuro n'ahandi twabaza tuko turasubira inyuma ivyo rwanda igiturire birasaba inguvu nyinshi kuko nuwo yaba yagizwe canke yavuzwe muri iki niki mu bisanzwe yo kwera canke akagirizwa ibyo bintu hanyuma abashoboye kuba bakoze bagafatirwa ingingo mu bijanye n'amabanga bagabogozwa kandi twumve ko ababogozwa baca barondera handi mabanga baza baraha batwara hari umengo nta cahindutse. Intwari bereye kandi ni mu gisata c'uburimyi aho abanyagihugu muri komine ya Kayanza bidogera abajejwe igisata c'uburimyi kumvo zuko bamaze igihe kirekire barindiriye guhabwa ifumbire bariye amafaranga ariko ngo n'ubonetse ntubakwire. Kuri uyu wa gatanu bari bazindutse rero gutondera iyo fumbire yo mu bwoko bwa fomi ariko bataha uko baje kuko babwiwe ko yaheze. Ido nido na Vanessa Muiteka. Ayo majwi na bamwe mu barimyi bari bazindutse ijoro ryo kuri wa gatanu kwisango bahawe ryo kuronswa ifumbire ariko bataha uko. Aba barimyi bashitse bari baje bazi ko baza kugenda batahanye ifumbire yo mu bwoko bwa fomi totahaza, fomi bagara na fomi imbura. Mu gihe rero bahagera ifumbire ya fomi totahaza yashoboye kuronkwa n'abantu bake naho nyene nibahawe igitigiri cy'imifuko basavye. Nkuko babishikiriza nk'uwasavye imifuko 10 bamuha umwe gusa bavuga ko bashobora kutazoronka umwimbu ushimishije muri kino gihe c'agatasi. Ugipakuro kuvega mu masaha y'umugoroba barabusimye babadora mu gitondo ari umuntu kuva kwigishwa saba y'ijoro yari karaduga ngo ari gutora umwavu bahivuri tasuriye imirima twaciye tubanza twatera amafaranga barihuta kuyatora abatubwira ko duhejeje kugombora umwavu tubone kugeza ubu ibigori byahishe bisa n'umutoto uhishiye kandi amahirwe yatanze n'abana bazokwicwa n'inzara kandi amafaranga yari yatanze mbura umwavu mbure n'amahirwe
n'amahera twatanze abo byiza nk'umutunganire tubona twebwe kugira bworohereze umunyagihugu mutomo boraba ukuntu batubwira ibintu bija mu ngiro kuko batubwira ibintu bija mu ngiro duca tubona ko umengo bariko baradutsindanira ko nk'abwe bw'abanyagihugu. Mu gihe rero ubu ari mu gihe cy'ibagara abo barimyi bavuga ko ahanini bari bakeneye ifumbire ya Fomito Tahaza bagasaba ababijejwe gutomora neza ahari ingorane canke bagasubizwa amafaranga yabo. Iyo karajyaren inyuma yapfuye ariko twumva ngo leta yaruzi imyavu inda bareka ngayo kubashabaye twego ufuma dufanga rwacu tukagenda tukagura amafi y'ikirundi tukaza dusha kwibanga ikigori ngo igego cyatubiri. Uruganda rwa Radio Inzamba rwahamagaye kuri telefone niyo Nsabadena arongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kayanza ariko turamukena. Radio Inzamba amakuru twabateguriye tuyarangirize hariya mu manuko bw'igihugu aho hibonekeza ubukene bw'igitoro mu ntara ya Makamba haraciye amezi 3 iryo kene ry'igitoro rikaba ryarateye ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu. Amafaranga yo kwiyunguruza yaraduze cyane co kimwe n'ibiciro by'ibintu byankenerwa. Inkuru ya mugenzi wacu Josine Kazi. Amakuru Radio Inzamba ikura mu banyagihugu bo ngaho imakamba abakoresha igitoro cane bene imiduga n'amapikipiki bagira urugendo rurerure cane kugira bashobore gushika aho boronka igitoro. Rimwe na rimwe hari n'igihe basubira inyuma batakironsa. Abakoresha igitoro kenshi nk'abagendesha imiduga amapikipiki abakoresha imashini zo gusya n'ubwato bukoresha imoteri mu kuroba bagura iritiro ya essence canke mazutu amafaranga ari hagati y'ibihumbi 7-8. Inkurikizi ikaba ari uko itike yo kwiyunguruza yagwijijwe na kabiri. Ivyo navyo byaragize ingaruka ku butunzi butandukanye bwaba ubwa leta canke abikorera utwabo nk'uko amakuru ya Radio Inzamba abandanya bivuga. Sivyo gusa n'ibiciro by'ibiribwa byaraduze kubera ikena ry'igitoro. Ikiro c'imyumbati cahora gisekugwa ku mafaranga 100 cagiye ku 400. Ikibabaje bene gukoresha igitoro ngo nuko abajejwe intwaro n'igipolisi babujije igurishwa ry'igitoro ca magendo kandi ku mastation atakihari. Ikindi kibabaje ngo nuko abategetsi babujije gutanga igitoro kubazanye amabido. Iyo ngingo ikaba yagize ingaruka ku bakoresha ubwato buroba bufise imoteri bene isyo canke abakoresha imoteri zitanga umuyaga nkuba. Kugira ngo ico kibazo gitorega umuti nuko ababijejwe boreka abadandaza igitoro bakaja kukirangura mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Murakoze rero mwebwe mwese mwari muduteza abiri bakoze bagenzi bacu begeranije aya makuru kugezaho muyumva. Arisa Kimana nayabashikirije ndabifurije umugoroba mwiza ahiwanyu naho butaha.